Duheruka kubabwira ivyerekeye amakete abungere ba Pantekoti baheruka kurungikiranira. Mwarumvise neza ingene bihagaze. Ibiriko birabera mu mashengero ya Pantekoti rero birakora ku bakristo mu buryo bumwe canke ubundi. Abakristo bamwe bamwe rero barababajwe n'ico cuka kiri hagati y'abungere. Umwe mu bakristo yavuye mu gacerere aragira ico ahanuye abo bungere. Reka rero tumutega amatwi, kandi niyo bakurikiza impanuro yabahaye bazoba barinze ishengero ry'Imana gukomereka canke kujuragirika. Ego nanje murambabarira sinkunze kuvuga cane, ariko mfashe akanya kugira ngo ngire icyo yashikirije kuri iyo audio. Nagenda kurikirana ivyo umwigisha agiye aduha ku kijanye n'iki kibazo ca Pantekoti. Je ndi umwe mu bakristo bo muri Pantekoti. Ego hama rero ico mbona ntaravyeho negamiye, ntavyo nabona bashigikiye, ico mbona muri vyose nuko Imana yo kwigaragaza igaca mu ndongozi zacu by'ukuri, bakumva ko boca bugufiya, bakicarana bakavugana. Gucumura si bibi, ikibindi kutumva ko ikibindi kutamenya ko wacumuye, kandi kumve ko uja gusaba imbabazi. Rero nibaza yuko rero nkuko batwigishije guca bugufiya, kwihana, gusaba imbabazi, kugira gute, nobasaba ko nabo vraiment Imana bakoresha ntakomantaza umutima. Nimba vy'ukuri ari abakozi b'Imana vy'ukuri, atari abakozi b'ishengero, namba vy'ukuri ari abakozi b'Imana vy'ukuri, atari abakozi b'ishengero, ibi bintu bariko barakora n'ukuri nabo bitapagaye ntavyo bokora. Hariho n'inyishu utotanga, utokwishura, ahubwo hakuzishura nk'uko uvuga ati reka rero dutubane inama, kuko umuntu ashaka ikiyago ntaba ari umuntu mubi. Naho bitoca mu nzira mwe wavyipfuje nk'umugabo ati tuko turabitegura kugira ngo dukore icyo twovugana kugira ngo bive mu ngorane, kuko sino ariko ndabiraba je mfise ubwoba bwinshi mu mutima yuko ishingiro rya Pantekoti rishobora gusambuka, kandi risambuwe n'abungere, kandi bakadusambura ishengero, imitima yacu ikazojuraje, ikazokwangara. Imana izibahandire birushirije. Ico nobasaba rero, ntibakomantaze umutima ngo nobatsinzwe canke nobangize gute. Nta manza twari dukeneye mw'ishengero rya Pantekoti yuko abantu tuja ku karubanda. Igihe cyose bitugoye mw'ishengero, kuko twari tuzi twaje imbere y'Imana tugasenga, kandi uri imbere y'Imana tugasenga, Imana yakwishuye, yatanga inyishu itomoye neza iciye mu gusenga. Nukuri ndabasavye, namba hora bafise umugenzi w'umwungere muri abantu, nukuri ndamusavye, namba yumva ko ari umukozi w'Imana yiyemera, baje kumva basenge, bagire inama, bumvikane vy'ukuri ibintu ntibarusambura ishengero, kuko ibintu aho bigeze twiye umunsi ko turibaza kuri nk'abakristo biradutera n'ubwoba, ahubwo biradutera n'ubwoba kati none ibintu ko rabaka abantu nibiki, izi nyishu ko baragira nibiki. Mbega umuntu w'Imana yekera ko tugira ishari nk'iryo ry'ugwihorahora mwe ryo kugira gute, naka yatsinzwe bimeze ukunuku nuku. Oya, nukuri ndabasavye ababungere namba abakozi b'Imana ntibatwagwe n'ishavu, sitani ntabasuka, bicare hasi bavugane, kuko nta cana kimwe kidaharigwa. Kandi nibajanka bakavuga kumva ko bojanka bakicana bakavugana, bataravye agasuzugurano k'iki, ko bivanye n'iki, niyo bari n'ivyo bemera n'ivyo bagize gute. Ico nzi ico ishengero rya Pantekoti ni rimwe, kiretse aba bantu ariko baraza kuricamwo imice. Kandi ibi navyo biriko birava kuki? Reka ndarivuge bashaka bazabimpanira ku maronko. Muri Bibiliya handitse ati
uko abana b'abantu batangura uko ubutunzi uko abana b'abantu batangura kuba benshi kagwira abandi bakagira gute ko bagwira mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'iki niko n'ivyiyumviro bitangura kuba vyinshi ibi rero ngoma mvuge aha ubu n'ubutunzi bariko barapfa kandi ubutunzi satana ko bategerako ndababwije ukuri bazobihanirwa bihagije kuko nta kindi kintu bapfa bariko barapfa ubutunzi ko barapfa ubutunzi ikindi bariko barapfa kuko iyo bapfa ivyo kugororoka ntibiba bija mu vyo karubanda kuko umugororotsi we baja imbere y'Imana agasenga ibibagoye muri byo kwa turi ibitugoye iyo turusha iyo turemerewe twibwira Yesu tukaje imbere y'Imana tukaje Yesu ducira inzira Yesu turongora tugiriye iyo tubanze kumva ko rero twishimikije banaka tugatangura kuva mu mabwizo y'Imana tukaja mu mabwizo yo hanze burya ya satana yamaze guturasa umwana nagomba basabire n'ukuri n'abakunzi b'ishengero rya Pentecote ko bofasha gusengera ishengero rya Pentecote kuko rigasambuka n'ukuri sinzi ko yabeshi imitima yabeshi ndazi ko izohuye n'ingwani zikomeye cyane gose kandi umva satani mu kuturasa yahereyeho nyaho ibi rero ibintu by'ukuri byo kwica nk'imice n'ukuri ndabasavye n'ukuri nimba banyumva baje imbere y'Imana basenga nimba abakozi b'Imana ariko abakozi b'ishengero rya Pentecote ni ibinyine meko muragaragara muri ibi bintu nyene nta mukozi w'Imana aja kuburana aza kubona mugenzi we abakozi b'Imana by'ukuri bajange bagasenga Imana hama Imana ikabarongora ikabahinyisha itomo neza ibi rero kuza kuburana cyo kuzaja mu biti bitaye fisikimazi aha mu bisanzwe nibigaragaza neza ko satani yamaze guturasa umwana kandi uwo yaturasheho nyaho none nk'uyu muswe turibaza nk'abakristo turi ikibazo ati none ibi bintu batwigisha guharira no kwiciye umuntu muharire none bobo kuki batariko barumvikana bahariranire ni kubera iki mbega mwatwigisha ni ibi bariko barakora ni ibi by'ukuri none nk'umukristo karumva ibi bintu wumva uwo mubwira adagusaba imbabazi mugenzi we gute kandi nabo byarane ko basana imbabazi urumva ko bigoye hajye rero uburemere bw'umusaraba utahura uwikoreye nyenewe twegere nka twaremerewe twe nk'abakristo turaremerewe cyane nagenda nkikana kuva ku ntango ushikaho bigeze uyu munsi ndagenda bikurikirana cyane kimwe ku kindi ku kindi ariko ico nzico Imana idatabaye itihaguruka nk'Imana idatabaye nukuri azoruma baro mwinshi kwishino rya Pentecote kuvyo ndiko ndumva ndiko nabona ariko ubu butunzi nyene mumenye bariko barapfa ariko baragira gute butuma bumva nk'umunga boshingira kandi bagashingira nibi mumenye ko bwavuye mu bikorwa by'abakristo batanga bakitanga bakagira gute uyu munsi ageze kahantu ho kubeganiza ibyo bashikanye bariko babisanzaza aha nta kindi kintu bapfa ubutunzi ndakivuze wanagomba ni ubutunzi bavuga ngo bagize ku wabanjanye nibi bariko baronderamwe inyungu zabo ho gukorera igwa cy'Imana ubagiye mu by'inyungu zabo ibintu rero ndabivuze nk'umukristo mutoya ibi bintu bakadusamura ishengero Imana izibahanire birushirije bibananiye ko basana imbabazi hagati yabo ntibazabesha ati nakayaboheje hazabesha umuntu wabo habanamba nibo nyene ubwabo byabananiye ko bumvikana byabananiye ko baja hamwe byabananiye ubwabo kandi muri wowe numva kutoharira mugenzi wawe wumve ko nawe utazoharikwa ibi rero kwaragira nukuri nibakure bicane bavugane basenga Imana kandi bizogenda neza murakoze cyane ndetse hoje bitari bikenewe cyane bitari cyane gose ariko mugabo afise intuntu ku mutima afise n'igomba ku mutima y'ishengero rya Pentecote twasambuka ko yarisambuwe n'abungere
birambabaza cane, birongera bikambabaza cane, ariko nobasaba ko modufasha gusenga ibintu kabisa, izi mpuha z'intambara zihagarare mw'ishengero rya Pantekote. Murakoze, Yesu abahezagiye.